haguruke haguruke abarundi haguruka ni radiyo ikangurira abarundi guharanira impinduka gukunda igihugu iteka na demokarasi. murahawe ikaze ryo gukurikirana amakuru mwateguriwe kuri uyu munsi wa gatandatu igenekerezo rya 24/02/2026. imbere yo kubashikiriza ingingo zimwe ahagaze ko mu nkundire mbanze ndabahe mwiriwe abandi mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye. amasengesho atunganywa n'umugambwe CNDD FDD si amasengesho nyayo, ahubwo ni uburyo bwo gukora politike mu ntumbero yo gusamaza abarundi. umugambwe MSD niwo ubibona gutyo, muraza kubikurikirana. aramaze iminsi 10 atikoma kubera yashurashujwe n'umupolisi w'igihugu anabanje kumuhuragura. uwo ni umwigeme w'imyaka 15 wo mu ntara ya Burunga. bamwe mu banyaburunga bavuga ko ivyo biva ku ndero umugambwe CNDD FDD yirigwiraha ugwaruka rw'imbonera kure ariko rusigaye gwinjizwa mu nzego zikorera leta. bagasaba abarundi bose kuja hamwe bagarukire igihugu cabo. hari n'ayandi dondo dyombaza umutima nije ndi kuri mikro, mu buhinga bw'ivyuma naho hari Jesrene Manirakiza. idonido ni mukanya. iyi muriko murumviriza ni radiyo haguruka. radiyo haguruka, haguruka abarundi turwanira igihugu cyacu. wicerekwa nikibona ikibarirwa naco ni icumva. duhagarare bwuma ntidusubire mu ntwaro y'umugambi umwe rudeni. rero umugani w'inshungu ya demokarasi nyakwigendera Melchior Ndadaye ati n'abagwanya demokarasi barayikeneye. abo bita badede nabo nyene basa n'abaguswe, ntibahereza y'umutwe. twese hamwe haguruke duhabuze ico twagwaniye, na cane cane kuva Ndadaye agandagura. hariho abantu bavuga yuko kurwanya leta biragoye, kurwanya igihugu biragoye. ntitugwanye igihugu, ntitugwanya leta, turiko turwana n'amabandi. turwana n'amabandi yafashe igihugu aracicarira, hanyuma apre atubwira ngo sirikire inyapuririya na vana. ntibishobora kubyemera. amabandi rero si igihugu, amabandi si igihugu. amabandi umuntu arahaguruka akayagwanya gushikaho ayasenyura. CNDD FDD bishobora kutunanira, bishobora kutunanira. ntimugire na hesitation. nta nguvu CNDD FDD yarusha abazungu. abazungu baragiye. nta nguvu CNDD FDD yarusha abamuhutu. abamuhutu baragiye. CNDD FDD uno munsi tazi na yone ayipiraja. CNDD FDD mubona muyitinyiriye. ubwoba mufise nizo nguvu zayo. umunsi ubwoba buzoduheramo. CNDD FDD izorarigiye. ndasubiye kubaramutsa. si amasengesho nyamasengesho akogwa n'umugambwe CNDD FDD, ahubwo ni uburyo bwo gukora politike bwatogwe n'uwo mugambwe kugira uhume amaso abarundi n'amakungu. umugambwe MSD ubishikirije kuri uyu munsi ugira gatatu ari wo wa nyuma ariko habera
Gitega. Amasengesho mpuzamadini yatunganijwe na CNDD FDD ngo ishimira Imana ku vyiza yakoreye uwo mugambwe mu mwaka uheze wa 2025. Umugambwe MSD umenyesha ko mu gihe umugambwe CNDD FDD ubwira abanyagihugu ko wamenye Imana atari ivyo, kuko ata muntu yamenye Imana arenganya canke akorera amabi abandi nk'uko abategetsi bo muri uwo mugambwe birirwa barabikorera abarundi. Iyi nkuru twayiteguriwe na Ninete Nancy Umutoni. Umugambwe MSD usaba abarundi gutandukanya ivyo bita amasengesho nyayo agamije gusenga Imana koko n'amasengesho politiki. Umugambwe MSD ubandanya umenyesha ko ibikorane vyama vyateguwe n'abategetsi bakomoka muri CNDD FDD ari politike ifite intumbero yo guhuma amaso abarundi n'amakungu mu nzira yo kunyegeza amabi atagira izina amaze imyaka kogwa n'ubutegetsi bukomoka kuri CNDD FDD. Kurikira Epitase Nshimirimana umuvugizi w'umugambwe MSD. Ikintu ca mbere ubwa mbere ngaha twebwe mu mugambo wa MSD tuvuga nuko abarundi bakwiye gutandukanya ivyo bita amasengesho yo gusenga Imana n'aya masengesho politike. Ivyo umugambwe CNDD-FDD ukora canke n'ibikorwa n'umukuru w'igihugu, ko murazi ko haheruka n'ibindi bavuga ngo umuryango w'umukuru w'igihugu wateguye amasengesho. Ivyo si amasengesho, ni politike, n'ubundi buryo batoye bwo kugira politike no guhuma amaso abarundi n'amakungu, nkaho womenga ivyo bariko barakora n'amasengesho canke n'ibintu vy'Imana, ariko mu vy'ukuri ibiriko biraba nuguhuma amaso abarundi nukunyegeza amabi atagira izina amaze iyi myaka yose akogwa n'umugambwe CNDD-FDD, amaze iyi myaka yose akogwa n'uyu Ndayishimiye kuva ashikiriye ubutegetsi canke n'imbere yaho aramutswa umugambwe CNDD-FDD. Mu byo umugambwe MSD ubona kuva umugambwe CNDD-FDD ushikira ubutegetsi nta bikorwa bigaragaza ko abategetsi bo muri CNDD-FDD bazi Imana. Uyu munsi abategetsi bo muri CNDD-FDD bihaye kugaragura abanyagihugu babacurika uko bashaka, iby'igihugu bavyikumirako, bararenganya abantu bakabakorera amabi yose bashatse. Ibyo byose bikaba binyuranye n'ibyo Yezu yigisha abantu. Dusubire dukurikire Epitase Nshimirimana umuvugizi w'umugambwe MSD. Ngira ngo murazi ko kuva umugambwe CNDD-FDD ushika ku butegetsi nta bikorwa bigaragara vyerekana abantu boba bazi Imana, vyerekana abantu boba baramenye Imana bihari. Igihugu bagishikiriye niko kirimwo ibibazo, mugabo ntivyari bwagere aho bigeze uyu munsi. Igihugu bagishikiriye ubutegetsi busabikanywa n'imigwi yose y'abarundi. Uyu munsi umugambwe CNDD-FDD aho ushikanye igihugu wahindutse wo wonyene, ubari wo uramutswa ivy'igihugu, ubari wo wisangiza ivy'igihugu, ubari wo ucurika ugacuramika ukagaranzura abarundi, nkaho womengo abarundi twahindutse abaja, igihugu naco gihinduka nk'itongo barazwe na base. Ivyo nta muntu yamenye Imana, ivyo nta mukristu ariho yobikora. Murabona ahavuga asanisha ivyo bakora n'ivyo Yezu Kristo yakora. Yezu ntiyigeze yigisha abantu kurenganya abandi. Yezu ntiyigeze akorera amahano abandi. Yezu yavuga ko abantu bogiranira urukundo, abantu bogiranira imbabazi, abantu bokwitaho bagenzi babo, abantu bosabikanye ivy'igihugu, ariko ntiyigeze avuga ko abasendefted bazofata igihugu bakakigira gwabo bakagihindura nk'itongo ryabo. Ivyo Yezu
ntavyo yigeze avuga n'umunsi umwe mu vyo dusoma mu myaka yabayeho kw'isi. Ibindi vyashikirijwe n'umugambwe MSD ufatiye ku bikorane vy'amasengesho vy'amabitunganywa mu bihe bitandukanye n'abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD ni mu makuru yacu y'ejo. Indongozi zihamagarirwa kubona kure vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu akaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye mu mugambwe CNDD-FDD hari mu mpanuro Evariste Ndayishimiye yatanze mu masengesho mpuzamadini yo gukengurukira Imana yatunganijwe n'umugambwe CNDD-FDD. Yamenyesheje ko Imana izana ibigeragezo kugira irabe ko umuntu ari umuhizi, aca ahamagarira indongozi kubonera kure ivyo bigeragezo kugira babone iyo bajana abo barongoye. Ayo majambo adakurikirwa n'ibikorwa yama yavuzwe n'umukuru w'igihugu. Abatari bake bamenyesha ko akwiye guhagarara amabanga agahabwa abayashoboye, bareke kuyaha abatabishoboye ngo nuko bashiririye. Atari uko ngo nk'uko umukuru wa Olikome yarayabivuze, abarundi ngo ntaho bariko barava, ngo nta naho bariko baraja. No mw'ishengero bajya urongoye tutegerezwa kubona ko bafise ubuzima bwiza, ntimwishinge mujya amashikanwa yabo gusa. Nivyo vyaraye bishikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Umukuru w'igihugu avuga ko hariho abakozi b'Imana bahungiye mu mashengero kugira barye abanyagihugu, akamenyesha abo bantu ko amashikanwa babaha arayo gufasha imfuvyi n'abapfakazi, atarayo kugaburira pasitori. Pasitori ngo arafise umuryango arashobora gukora. Ndayishimiye asaba abantu kuvyumva neza. Umuntu wese afise abo arongoye ngo ategerezwa kubona ko bafise ubuzima, ntibishinge bajya amashikanwa yabo gusa. Umukuru w'igihugu avuga ko hariho n'abagira imigambwe kugira barondere ingazi ibashikana ku biti vyabo gusa, atari kugira bateze imbere igihugu. Abo rero ngo nibo uja wumva ngo bantwaye abanywanyi. Ku basaseredoti umukuru w'igihugu ahamagarira umukuru wa paruwasi kuraba ko abakirisu biwe bafise ubuzima. Agira ati nduguruye Twamugina, ubwo ntubabwira gusa ngo ku munsi wa kangahe murazoza kurima ku paruwasi, ariko utababwiye ko bakwiye kurima iwabo. Ndugaye Twamugina. Evariste Ndayishimiye ahamagarira abarongoye amashengero kumva ko ari indongozi zitegerezwa kubera akarorero abo barongoye. Bamwe n'abandi bavuga ko umutegetsi yananiwe no gushira ku murongo abajejwe intwaro wenyene yishiriyeho, atandukira n'ibitamuraba kugira yerekane ko acungiye hafi vyose, abe arasamaza abantu. Ku bwabo barundi ngo nta kuntu umukuru w'igihugu ajejwe intwaro ananirwa n'abo arongoye yoheza akivanga mu vy'amashengero. Abategetsi ngo nibo ba mbere birirwa barajya imfuvyi n'abapfakazi, nibo basahura itunga ry'igihugu bakarya amamiliyaridi n'amamiliyaridi. Nawe nyene ngo aragirizwa kuba yarariye ku miliyaridi 54 zari zigenewe kubaka urugomero rwa Mpanda. Aho hose ngo ntawuvuga. Basaba abarundi bose gukanura bikure ko intwaro ya CNDD-FDD atakindi ishoboye atari ukuguma ibasamaza. Mu buhinga bw'ivyuma babanze batumirira amate, inyuma y'akaruhuko gato duce tubandanya n'ayandi twabateguriye. Bato batari gito, turi urwaruka rw'Uburundi, turi bato bazira kuba igito, kwiyibagiza umubabaro w'igihugu, intuntu y'abavyeyi bahekurwa buri munsi, ibiziga bikazimanganywa, ngo abana b'u Burundi ntibahambwe mu iteka n'urukundo rw'umuryango wabo. Turi abana b'u Burundi bagendera iryapfunditswe n'intwari, ibanga ryabangiwe ingata,
risaba ishaka n'ubuhizi ku murundi wese kwikomeza no gukomeza abandi mu rugamba rwo kubohora icatubyaye guhoza abavyeyi no guhumuriza abarundi. Turi abana b'u Burundi, inkingi zitanyiganyizwa n'umuyaga, zigaca kure ba bambone n'abanjana n'ibije, ba mahoro yanje azira amahoro ya bose, bibagira vuba amarushwa y'abarundi, igitutsi co kubura ico wiha n'icuha umugenzi, kubera ejo heza hakiboshwe n'abansumirinda. Turi ubwoko bw'abarundi buzirana na bakaryanisha miryango, bama banyotewe amaraso y'abavukana. Dukomoka kuri Nseruka Rukamvye yatsinze Rumariza agatsindira n'ukwikukira. Ubu naho tukaba duhanganye n'inkona ngo tuziteshe gutoteza, kwica no kwangaza abarundi. Turi urwaruka rwamarugavye rufise ku muzirikanyi iragi ry'abatwiguze, rwamize akabuye k'intare, rwiyemeza kwita ku rutare ngo rushayure igihugu cacu, mazi neza kuri bose itsimbatare. Abarundi barangwe ukuri, ubuntu n'ubutwari. Icese gisomwe na Inabeza. Imisi 10 iraheze umwana w'umwigeme atikoma kubera yafashwe ku nguvu n'umupolisi yongera aramukubagura. Uwo mwigeme afise imyaka 15 nuwo muri komine Matana intara ya Burunga. Yashurashujwe ku nguvu kwigenekerezo rya 16/2026 ku mutumba Vyuya. Abanyagihugu bo mu Vyuya bavuga ko uwo mwigeme yari kumwe na bagenzi we bagiye gusenya, haduka umupolisi arabashwiragiza maze acafata uwo mwigeme aramushurashuza abanje kumukubita. Uwo mukobwa byamuviriyemwo gusinzikara, akaba adashobora kwicara canke guhagarara. Nayo kuvuga yabitanguye kuri uyu wa 22/2026 inyuma y'imisi 8 ari mu bitaro. Mustanteri wa komine Matana amenyesha ko uwagirizwa ico caha yamaze gufatwa kandi ko ubutungane n'amatohoza bizokora. Userukira ishiramwe Fenadebe Ibururi Niyamahoro Simeo asaba ko ubutungane bwokora maze uwo mupolisi aramutse yagiriwe n'icaha abihanirwe vy'akarorero, kuko gufata ku nguvu ari icaha gihanwa n'amategeko. Asaba kandi ayandi mashirahamwe gufasha uwo mwana haba mu kumuvuza canke kwitabwaho, kuko vyamugize ko ingaruka cane. Bamwe mu banyaburunga ntibatangazwa nuko hariho abakorera mu nzego za leta bata umurongo bagafata ku nguvu abigeme n'abakenyezi. Ku ntwaro ya CNDD-FDD imbonerakure ngo nizo zinjizwa mu gipolisi n'igisirikare. Izo nazo ngo zarereshejwe amajambo azihamagarira gutera inda abo CNDD-FDD yita bakeba ngo bavyare imbonerakure. Ngo nico gituma naho baba bari muri izo nzego babandanya kugendera kuvyo bonswa na CNDD-FDD. Bakabona ko abanyagihugu bakwiye kuja hamwe bakagarukira igihugu kiriko cicwa n'intwaro ya CNDD-FDD ihereye kugwaruka ruronswa inyigisho mbi. Ubwenge bugomba kuza imbere mu mirimo itandukanye y'igihugu. Ibibanza vy'abahinga bigatandukanywa n'ibibanza vya politiki. Ivyo gushira imbere ikimenyane bihagarare. Umukuru wa Olicome yaraye abishikirije kuri uyu wa 22/2026 mu kiganiro n'abamenyesha makuru. Kubwa Olicome ivyo bishobora gufasha Uburundi kugera kure mw'iterambere. Comme préalable wacu, on doit mettre à l'honneur la science. Ubwenge bugomba kuza imbere, hanyuma habe ico twita la distinction des postes politiques au poste technique. Ico kintu kitabaye navyo nibizura ingorane.
uravye ingene ubuzima uno munsi nimuhere ndabakaro gasanzwe bimwe biheruka kuba by'amakomine murabona iby'amakomine n'amazone ingene abantu babashize kugeza yaho umushikiranganje agenda muri parlema akavuga ati ibyo bintu byabaye ibyo bidashoboka ibyo rero tutagize nk'ubu uya nta transmission y'amadosiye ibaho ibyo rero nibaza yuko tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ibintu byo gushyira imbere ubwenge bigire haboneka ibintu by'amakonsideration de compétence uri gushyira imbere ibintu by'amakonsideration y'amantuzenye de consideration partisane si je peux le dire comme ça ibyo bintu rero nibaza ko bishobora kudufasha kugira ngo dushobore kugera kure. Gabriel Rufyiri yarongoye ishiramwe Olicom abandanya avuga ko ukushekajega muri politike bihari uyu munsi mu Burundi kudashobora gutuma Uburundi butera imbere. Ikindi naco twebwe tubona ni ikibazo c'ama-instabilité politique. Burya amakuru gucaca harimo instabilité aho usanga nk'ubu uya aho dutwara bavuga ngo barasinjana ku njyana ariko uravye mu by'ukuri usomesheje amarinete y'ubwenge n'ubuhinga urashobora kuvuga ngo dufite stabilité politique ubu mu gihugu cy'uburundi cyane tuwe twobihaje nkabikwereka ko atari byo uyane nkabikwereka ko atari byo rero kugira ngo dushobore iyi ni préalable ikomeye amakezo de développement d'une nation nibagerageze haje icyo twokwita un débat sur des questions de société ibiganiro amadeba aba hagati y'abantu n'abandi mugane mugamenyesha amakuru y'amafise uruhara on doit débattre sur ces questions de société harimo n'ikibazo cya stabilité politique kuko c'est la base de tout. C'est la base de tout. Iyo stabilité rero iba muri changement fréquent y'abantu n'ibintu hanyuma umuntu akaza sans aucun critère n'ikini wacusanga rero biko biragorana ko mu by'ukuri dushobora kwavansa d'une manière igize imeze neza. Aha bamwe n'abandi nabo bavuga ko abategetsi baramutswa Uburundi bakomoka muri CNDD-FDD biyobagiza nkana ukuyumbayumba ku butegetsi bwabo bakibaza ko bazocumbagiza gushikaho abitwa ko bafata ingingo muri ubwo butegetsi bazoba batakihari uko ngo si ugukunda igihugu ngo ni ugukunda ivyicaro n'ivyubahiro mu butegetsi ataco biriko bimarira abarundi abo bategetsi ngo barakwiye gusezererwa. Mwakoze kuba mwashoboye kudutega abiri bakunzi mwese baraduhaguruka banyo hagarukiye amakuru mwateguriwe ndashimiye abagize uruganda rwa raduhaguruka bakoze bishoboka byose amakuru araboneka ndashimira kandi n'uburi mu buhinga bw'ivyuma yatumye amajwi abashikira ndabike banuye mwese musigara amahoro naho mu makuru yacu yo mu minsi iri imbere Imana ibishatse. muri Tito rimwe ku murongo wa 16 Yesu kuri bamwe canke Yesu ku bandi agira ati
muragowe mwebwe banditsi na mwebwe bafarisayo mwiyorobeka kuko muvira ibiyaga n'ibihugu ku murongo uwo mwinjiza idini ryanyu ryamara kuryinjiramwo ukamukwegera mu nyenga akagorwa kabiri kubarusha kandi ababwira ati muragowe mwebwe banditsi namwe bafarisayo mwiyorobeka kuko mwubakira imva z'abahanuzi mugashariza n'ivyibutso by'intungane mukavuga muti iyo tuba twariho mu gihe cy'abasokuru ntituba twarabafashije kwica abahanuzi kuko niko mushinga intahe ubwanyu ko muri abana babishe abahanuzi none rero nimuzuze ingero y'abaso baremeza ko batimana ariko bakayihakana mu bikorwa byabo kuko ari abayobe abagarariki n'abanacakiza na kimwe bashoboye gukora baremeza ko batimana ariko bakayihakana mu bikorwa byabo kuko ari abayobe abagarariki n'abanacakiza na kimwe bashoboye gukora abagira ati muzorogoga guta igihano cy'inyenga kuko mu bahanuzi n'abanyabwitonzi be n'abanditsi agiye kubarungikira bamwe muzobicayo abandi mubabambe abandi mubakubitire mu masinagogi yanyu mubatuze mu bisagara byanyu byose kugira amaraso yose y'intungane yasheshwe abagire uhereye ku yahaberi nico gituma turirimba Yerusalemu yegeranya uduti twayo mu mubiri ntubishake eheroba inzu yawe igiye gucika ubusaka
haguruke abarundi, haguruka ni radiyo ikangurira abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demo